Ebagabo nimuze ndabereka ingene twoca aka gakoko ndakubwiza ukuri wowe ushaka impeta ndakubwiza ukuri koranira ngaha. Ndatanguye rero ndakoza neza hama rero ndakanagura neza nkuko nyene uvyitondere nyene ukoze neza. Rero hariho abantu boza iyi nkoko n'indimu nanze ndabikora. Rero wewe ugomba nyene ko inkoko iba clean yoza n'indimu gose. Hari abakura ku rushato zewe ntago nkurako. Hama rero urayikatagura nkuko nyene iyo nkoko yawe ugenda uyiha Ebagabo amaharama ndakubwiza ukuri uko nyene. Wowe ukunze kuyikata naho hariho abaca basira nyene ibirungo musi y'ico ugo rukoba. Navyo birashoboka mugabo zewe ndayikatagura uku kugira nyene ibirungo vyinziremwo indani neza. Genda ukatagura uko noha nyene ku matako ndakubwiza ukuri ufate ayo matako yawe yakatagure. Hama rero no mu mugongo ugenda ukatagura nyene kugira nyene ibirungo vyinziremwo neza ndakubwiza ukuri. Naho ku kababa ndakubwiza ukuri ugenda ukate nyene harya nyene. Jonathan ndi kuvugira abantu nyene ngene bayikata inkoko ndakubwiza ukuri. Nuko hama rero Ebagabo wahezeze kugakata rero tangura nyene urunga umunyu kugira gafate neza. Urunga neza hose wibuke kuyihindukiza wibuke n'indani urunge ndakubwiza ukuri Ebagabo uko nyene. Hama uca umanza uyihe massage neza iyo nkoko kugira umunyu nyene ukwire hose. Ebaga ugenda winziza hose na hariya indani. Ego tufata rero akamagi ako nyene Ebagabo nako niko benshi bavuga kazohava kaduhitana. Hama rero Ebagabo usukeko neza kandi urabe aka kamagi rero karafata urabe nturenze karenze, okay? Hama rero Ebagabo curunga nyene neza. Hama rero nyene naka kamagi twaheze kurunga tuca tunyene tuyiha massage. Hama rero tuza dusiga kwa gapavro gafyonze karimo n'ibirungo k'agapiripiri hama n'akunyu. Ebagabo tugomba ko iza kuba juice ndakubwiza ukuri Ebagabo nuko nyene. Hama bandanye nyene urunga ufise n'ibindi birungo wowe ukunda sirako. Hariho abahora bafata nyene ibirungo bakabifyonda nyene muri ntuze n'ibitungurusumu ibiki vyose zewe vyarimwe muri ako ndi kumemeka ko hejuru. Ntabwo rero ndari nkeneye kugira ibindi. Hama rero Ebagabo nuko nzobereka n'ubundi buryo tuzoca kuko biraryoha navyo. Hama rero akanyene urakarunga neza kugira kaze gufata neza ndakubwiza ukuri aka kantu kari danje. Wibuke nyene usukeko neza nyene ibirungo tugomba ko vyinzira mu bwonko bw'iyo ngo ifi niko ndagomba mvuge bw'iyo nkoko ndakubwiza ukuri naze bwacanganye ndibaza ikirungo ca magi kimaze kwinzira mu bwonko sindakubesha. Nuko nyene ibi bintu rero umwanya munini mbese uza ngaha kuyirunga. Wowe ufise n'ibindi birungo wibuke ntushwane mu makomentare ndakubwiza ukuri ushukira ivyo ushoboye. Hama ndacensera amavuta make kuri ako gapapuro nyene ko koca kwifi. Ebaga kubera inguma mvuga ifi. Hama nza mfata amakarote n'ibiraya nca nkubitako. Nuko ndari mfise n'ikijumbu ndacensera ko nyene ikijumbu ino kiraryoha wo ucokeze mw'ifuru. Nuko ndakubwiza ukuri. Hama sirako nyene vyose uko nyene nyene ugenda utondeka ku murongo uko nyene. Kandi ivyo bintu ivyo bijumbu biraryoha igihe ugifyondanye n'ikiraya. Tusira mw'ifuru rero. Hama rero Ebagabo nuko nyene ucusira ku madigiri 200 canke 180 kugira nyene ducuse bukebuke hama uce wugara. Nuko hama rero aha hari haheze nyene nk'iminota 25 ku ruhande rumwe uce wongera ucukurayo iyo ntuze ucuyihindura. Murabona aho ugomba ayo mazi woyamimina mugabo zewe mfata ayo mazi nkaca ndayamanza kuyasukamo nyene indani yasubire mu nkoko. Ayo yavamwo ugende nyene usira kuko nyene hejuru kugira ibirungo bifate nyene aho bitafase. Aho ugomba wosirako n'ibindi birungo. Hama rero uce usubiza mw'ifuru kugira inkoko ishe neza naha hejuru.
tusubizayo mu ifuru ucufundikira wongere usushe iyindi minota nka 20 izobihiye. Aha rero kari gahiye agakoko nyene murabona ko kumye na yamazi yumye. Rero Ebagabo aha nta bindi biba bisigaye nukugasovinga. Jewe rero ndaciye mfisira ko ya sosi y'intuze y'indagara n'ibiharage Ebagabo ibintu vyari danje ndakubwiza ukuri. Sawa mugira ibihe vyiza. Bon voyage. Bye.